neza rero. Genda saga. Yurike. Ya. Masomo biri gute? Ni sawa? Yego. Amakuru y'imisi. Ni meza kabisa ndashimye. Uri muduki ngaha kutakibona. Jenga Profit Garden kabisa ndatuje. Ndatuje ngaha Profit Garden. Yego. Ina mahoro. Imeze neza kweli. Sinzi nawe biri gute hariya muri Elizabeth. Ni sawa? Wishinga amashift? Ntabwo ari kirenga ntabwo ari kirenga. Wa maherura yarondera mugabo ntugomba kuyarya none amahera urondera yajana he mugabo. Rega amahera yo ngaho muri kino gihugu nukuyarya nta wundi muntu. Urabona muri kino gihugu resha wa muhungu. Yego. Muri kino gihugu udakoze ntushobora gufungura. Yego. Hano urabona muri kino gihugu bisaba turonke amahera kugira ngo urabona y'abandi bako barirukana mortgage. Yego. Nawe ukaje usigara utekereje. Umaroba hanze ibintu vya mortgage nibiki mugabo kandi iyo ngeso we ntayo wahorana. No, usanzwe mortgage ishangiza imisi numva ko abandi bako barirukana amafaranga yo kugura mortgage. Ngo mortgage bamwe bakakubwira ngo ufise ibihumbi 80 urashobora kuronka mortgage ngo ufise ibihumbi 100 bizimeze neza ariko sindaje kubibaza ngo numve ndavyumvuka ariko ndiko ndatranyinga ndabe yuko nanje noshobora kuronka nova mu bandi nanje Imana iratecurura muhungu. Hewe rega urazi kugira uronke n'ibihumbi 30 zo ngahamuze hanyuma ngo amamortgage kino gihugu urabona twaragishitse dutegerezwa kugira imodoka nziza dutegerezwa gusohokana n'imiryango yacu n'imiburiburi nka rimwe mu kwezi tukagenda ku kiyaga kugira tunezerwe. None ivyo vy'amamortgage abaguze amamortgage barahejeje wana twebwe ubu nukwiryohererwa none ibi bindi turuka turondera gaha kwisi nibiki. None wewe burya ntabwo wari bwavyumva. Navyumvise ariko baravuze ko bigoye jewe ntavyo je ahubwo nukuza nkakwereka ingene tuza turiberaho tutiryoheye mugabo nta bundi buzima ngaha ku isi. Gato uzubona upfuye ivyo vy'amamortgage shaki babaje mpungu gupfuka yasiga adi gupfuka yasiga sivyo nakubwiye nyene gupfuka yasiga sha ahubwo ngira nivyo gupfuka urazi ngaha nuza twirire ubuzima ngaho finance. Yego finance umugore ashobora kugutameni wari waguzinze bikaca bigupfana. None sivyo umugabo urazi ko bamuhango 25 none so 25%. Ariko rero byose byo twoshira imbere man byose byo twoshira imbere burya naho kuguma urentinze man bijya biragoye cyane. Hariho n'iyindi azi guma buri munsi buri mezi 3 baza kukurabira inzu wewe uja muri ivyo vy'amamortgage wewe ufuma ugenda ukigura agaparcelle mu Burundi hanyuma umuntu akakubaka nta kugoza buno buzima. Jewe ubu narafashe umugambi wo kubworosha ugomba ndakwereka hari ahantu batweretse sinzi umugenzi yambwiye ahantu hari ibimodoka vyiza bya bindi bive biti urabona bya bindi bihagurutse uku jewe kidenda gikeneye n'umugore ndakimugurire ahubwo urazoza nkwereka ingene tuza gufata amadeni yavyo mu Burundi uya ngaha urumva uragenda ugafata ideni ukabura cirihira none wewe utuza twirwa hano harimo nanze twige inyuma yego ko buranye urumva rero turagenda tukabifatira ideni ry'imodoka tukigira mu bimodoka vyiza tukirira ubuzima bwo ngaha rega nibwo buzima muze ivyo bindi navyo jewe ntuzombaze kandi aha rero jewe ngomba nigire nukuturorosha ushangiza imisi numva ngo mu Burundi ngo abantu bariko barubaka inzu. Yego sha buryo woguramo nk'inzu akareka izo mortgage umva atari sawa. jewe numva uwo mugambi ari wo kabisa ariko wenda kubwiye cengiza imisi mvugana n'undi muhungu bitwa Boy sha nawe yarafise iyo migambi yo kugura inzu ariko sha burya none ugereranije ivyo vya Boy urabireka ivyo vya Boy si Boy wa undi wa mugenzi wawe ndamubona uryo nyene kaja karabanira nikagomba kurya kyazokwicwa n'inzara urumva ukabwiye ukaze kugura n'udushifts ahantu muri restaurant umva gatangura kuganya
rero reka turye ivyo vy'amazu n'ivya bene vyo uje uwo niwo mugambi nafashe kabisa nta bintu vy'imigambi miremire nuko jewe ne wewe kino hano hantu wewe ubona hama buri mwezi 3 bama baje kukurabira mu nzu ngo reka ngugurura turabe ngo nubwo wasiga wugaye ngo we have a spare key ariko urumva ko kantu gene kamera ivyo nivyo wahenzwe na boy none tubari urosa yuriho ukiryamira ibindi nibiki nibwo ubuzima no kubworosha nta kuza turagoza ubuzima ntubona abo bandi bene wacu ngene baryohewe ku makinga bimererewe neza ariko se nabundi se twakwikorereye Imana turimo turuhira ubusa eti akwikorereye Imana tuko turuhira ubusa umva nyene ko tuzobisige sinzi tuzozijana se so uko nyene namwe mwirirwa murigora tuyarye turyohere imiryango nta bundi buzima ahubwo ndibutse ndafise gahunda nundi mugenzi wanje reka ndagusezera sawa wikomera tuzobandanya ugiye none ya muri Elizabeth ndamu genda wiyumvire ico kintu ca mortgage ahubwo tuzoze kukibaza mene oya ahubwo uwo mugambi w'amamodoka yo urakaze gose canke tugende gufata mortgage y'imodoka Ewe, tuzosubira. Bana tugiye gufata mortgage y'imodoka. Sivyo nakubwiye nyene. Agenda yifashe nabo kayifata nabo yakayifata. Ani biba biri fresh man. Ariko amakuru yaje. Ewa namvuye muri city. Mvuye muri city kabisa. Ego. Ewa, genda shima kweli ndakenguruka. Nawe nabivuze gute? Ewa, uje muri wanjye. Ewa, je kabisa ndi hafi y'umuhira ngaha karibu kandi agufite gishasha kabisa. Ego. Ndagufite gishasha. Karibu muhira. Mu mwanya ngana gute? Ugize Salisbury? Okay sawa. Karibu je ndi hafi y'umuhira. Oui, bite boy. Uri he? Wewe twatusaziranye mu kanya ngo rashitse ugeze. Ageze ku baraba. Wewe sawa no winjire ndabona imodoka. Sawa komera. Karibu. Poa. Yuri K. Yeah man. Wewe uzimisi. Sawa.
yewe ndakubona no kuri wewe ubuzima kweri bwarakunze bagabo mudu somye bagabo ane mu burayi me ni mu burayi ariko mugabo urumva kandi n'ibisi ndavyiza ku magara y'abantu isukari ni gishi by'amako agisukari barabesha ego hama no watera sugar none bimeze gutera abandi barakomeye shaje mudamu araho abana barakomeye nta kabi kabisa bimeze gute none je no kwenda shima mu nzira nje neza ndibaza yuko ngira ngo nditavye umuhamagaro kuko wa telefone ubwira yuko ari ibintu ushaka kumbarira uko rero ndaje kugira ngo ubwire kandi numva uhora vyumvise kweri ngira ngo ni ikintu cy'special bagabo hasharika rero uyampa ntabwo coroshe wa muntu ntabwo coroshe bimeze gute none ni hoteli nkuru rero umunsi nari mvuye muri city nkorana masomo wa mugabo umwe wakayobeyo umwe wa Elizabeth no uramubona yes ndamubona masomo rero bijya mutipe narimo ndamubwira umugambi wanje fise umugambi ujye ufise projet rero afise projet imeze gute rero yo kuzogura inzu afise projet yo kuzogura inzu rero ndimo ndamwiganira ndimo ndamubaza byogenda gute kugira ngo nyereke process y'ukuntu aho noca mu bisanzwe aja kubwira gute rero iracambwira ati birazimvye kandi biragoye cyane ivy'amazu ni byo kwitondera ntiyakubwiye ibisabwa none canke we yakubwiye yambwiye ngo sha ngo ikizu ngo ikizungu bongo umuntu bazuriha imyaka baroko amariha wese ngo twagumye twirentingiye buke bukebyo ngo rero ntubona ngo ne muri Amerika ko byagiye bakabisiga sindavyibaza ngo zi better is much better ngo twigurire mu kamodoka imodoka barokagira bakazoguma rero apanze amazu urumva ari haburi umeze azobaza kumwirukana mu nzu atujamo rero eba aranyereka ukuntu byogenda ngo yogura imodoka umuntu ngo yogura imodoka ngo inzu ngo ntabwo umuntu ashobora kubura habaye ariko je nimo ndamwumva neza sometime umwanya umwe namutahuye undi mwanya nubumengo ndadada batingira ngo akarahwesha umengo ndadaganiwe ndiyumvira kwiheba ndimba ndabihebe niyo mpamvu rero nari guhamagaye wowe kubera ko waguze ngire avantage rero yorike ndabikubwiye muri make burya abantu si kenshi bakunze kubwiza ukuri umuntu burya hari igihe umuntu aguhanura kugira ngo agute mu rudubi mu byo wewe atakoze ni ukuvuga yuko ugiye kuraba mu buzima tubayemo ubuzima bwo gupanga baruhisha nkawe wazi ko ufise umuryango urafise umugore urafise n'abana rero kuvuga ngo uzokwame uri kurapanga kandi wari ufise umugambi wo kubakisha inzu kugira ngo uzobe mu nzu utekanye n'umuryango wawe mukore amaproje menshi ubwo rero je ndibaza yuko ukuntu yagwanuje agutoza umugambi wo kugira imodoka ni ikintu gishobora gufuma rero wese ushobora kugura ikimodoka gishasha mugabo kazobona mwibarabara ngaho ejo bundi cyagize gute kirasambutse moteri canke kiranyene ibintu byose biraparanganye mugabo inzu uno munsi urataha ugasanga abana barakomeye ugatekanirwa mu byawe mugabo imodoka sindibaza yuko ari ikintu yo guhanura ngo wogira mortgage kuko imodoka uza gusanga anyway uyiguze double sinzi kuvyumva ni kuvuga yuko nkuko iyi ni imodoka bagushiriye 30 mugabo kubera ugenda urabungukira buri kwezi uza gusanga uyiguze inshuro zibiri ubwo rero sindibaza rero ko wofata imodoka ukayikaba neza je nibaza yuko nugwanura ko wogira gute ko kubakisha inzu ukava n'ubuzima Eric byintu zendo gupanga nega uhamugabo we murarusha ubona umuntu yoronka amahera guti ubona umuntu yoronka amahera yozaronka amahera yo amahera ko yaronka na burya mu mutwe niho hose byose biri ni kuvuga yuko amafaranga ijyambere kwanza uba umuntu adasesagura kuko hari abagabo usanga amafaranga yaronse urumva adashigwa atagiye hehe mu kabare adashigwa atagiye kuyajya adashigwa atagiye kunywa inzoga canke kuyakoresha ibintu bitagira akamaro amafaranga rero ndakubwira kugira ngo uyaronke nimba ufise project ugomba gukora ni kuvuga nimba wose 1000 canke 2000 ni kuvuga uravuga ati okay nk'ubu tuvuge wewe wacapanze mu ufise project yiki yo kubaka inzu bavuga ati mu mafaranga naronse
reka amafaranga yakoreshe mu byo mu rugo mugabo ukagereranya ati iki gihumbi cyangwa amajana 5 ndayabike kugira ngo kabiri gatatu waroza amafaranga ejo uzo ofisi mu 3 mu 5 mu 50 utanguje nk'umugambi so watanguje nk'umugambi rero uko niko utera wisinonora mugabo ntabagenzi baza kwenda kunuko ya firma biragoye rero je n'ubumengo buryo urabizi yuko hari abagenzi bashaka kugushuka nicyo kintu namye niyumviye ngiye ntorera n'inyishu siniko bimeze kweri nge numaze hari abagenzi bashaka kugushuka baba ngo ukora ikintu bo bafite inyungu zabo urumva si waho nyene ndavyumva mo bashobora kumwira gutyo ariko wewe mu myaka 2 cyangwa mu mwaka ese koje kuba arimo arubakisha niko bameze aza numva ngo nakayimutse nuko ni hatari mungu bazababonaka ngo masomo yimutse nawe uracapanze rero kugira ngo umuzi kabunyamitwe kugira ngo rero uzosubire kandi uza kumuhanza ni kuvuga ryamahera wari wabitse ugura inzu wamaze kuyagura ya modoka yakubwiye hega caba bamugana ati umuntu agusesaguza gukora ibintu kugira ngo ejo umwunamira ati yo nyakubahwa humbe mwari kugendera ku murongo umwe mwese mugatera imbere ariko se kuko abantu tumeze uko abantu nyene ni kwisimeze mu ngano y'igihe yarahindutse kuko umuntu ntashobora kukubwiza ukuri ubwo twese tugiye hamwe barazoraba niyo ukora akazi akubwira ngo biragoye ngo ngana woshobora ngurumva ngo umuntu wataha yaherereye kugira ngo ngire gute ntuje kuhakora oro yirirwa yishe kuri forklift cyangwa yirirwa mu fagito muri fagito ugasanga kubwira ati ubuzima burazimvye ngo biragoye kugira ngo ntuje yego no kundi abantu rero bavugisha ariko agacakubwira ngo wewe ngo hariya ngo haragoye ngo bahemba duke abafrika rero niko tumeze beba hemba duke wabanyira umwafrika naje kubwira ngo hariya bahembo none ubu bajeti hiyo bahemba gute akubwira nyine ko bati ngo ni duke mene ngo nutwo ku munsi ngo baratorora ngo nutwo ku munsi kumbe ashaka ntujyeyo we aguma araronka ntujyeyo ese ho nyene we aguma araronka ahubwo ntujyeyo mbe nyene hakubwira ngo bahemba make mbwa ntaveye ntuco umaze ikibazo ko bahemba duke mbwa ntaveye soha yahaguma yewe rero umva ariko se twagiye hamwe tukagwiza urukundo ruhari bagwiza urukundo nta rukundo ruhari kuko nta kuntu masomo yoza kumbwira ngo uri modoka ariko barimo aragura inzu oya ujya rero tahuwa nawe nimba yakubwiye ko wogenda kugira bogeje y'imodoka kumbure ngira ngo aravuga ati okay ngira keneye urabona ko abantu bafite ubuzima bwo kwiryohera mugabo akavuga ati je no fuma mpanga mugabo niryoheye gure ikimodoka abandi bose badafise uravyumva urujipi yigurire ivyo bigurugati nyene ibiduga bikomakomeye avuga ati nibambona bazovuga ati abantu kweri bankuri ingofero muga akibagira yuko gira huba heza bugire gute huba niko bimeze ubwo rero nimba we abona yuko hitamo imodoka ngo vraiment no kuri aje umunsi namubonye cyari gahose sino muhanura pe ariko se burya burya by'ukuri nta migambi afise ariko je ndumva ko arimo arubakisha ibyo mugabo tu arimo arubakisha naje navyumvise usaba ashaka gusa kugira ngo aduterane intambuko iyo nkuru rero ndayifise harimo nambwiye yuko ariko arubaka inzu ariko ntiyantwaye kunyereka aho iri gusa yavuze ati mu bijya bice ugiye uko ni inzu ariko asigisha portaye igomba kwirabura sinzi ajya amabara ubona agomba kuba yirabura mbwa ntiyirabure ubwo rero amazu nameze nkuko bajya gacini menshi nabati rero none ninzi meze gute kubera nta nimero bashirako ngo batange amadresse basavuga ati cyangwa umunsi umwe kwereke twumve ninagenda kuhatembera ndahaciye nkasanga bari kubikorwa ndoshira mubaza impamvu ashobora guta umugenzi mu rudubi amwosha ngo ntiyubake inzu nabo yiteze imbere ave mu buzima bwo gupanga agashagomba yuko umuntu agenda kugura imodoka nta hafiseho kuba uravyumva kuko iyo modoka uzoyigura uzoyiraza he siko nta rupangu ufise kwirazamo none iyo modoka gashaka uzoyiraza mu kirere ubwo nico gituma rero ndamubonye ni umuhano wa byukuri aze akubise iyo mitwe wa mugabo akuganirize neza anaguhanure kubaka ahubwo nyene anagutera imbere n'intege arangubitse iyo mitwe ngo mu Burundi ngo bariko barubaka ngo ahantu ngo hanini cyane ngo amazu ngo azimbutse wiwe ngo mazingo azimbutse apana ngo yiwiwe ngo tugende kugurayo ngo tumanze duteze imbere mu gihugu cyacu
ariko we afise imigambi arimo ararondera haryama gusa ararondera uburyo burara byari byiza guteza imbere iyo wavuye ariko gusa ikindi naco teza imbere aho wavuye ariko nawe ubwira gute ufise aho wavuye nawe uteza imbere aho wavuye nawe we udafise aho ugiye gusa ubanza kwiyubaka hano uravyumva je nk'imana ndaguha manze wiyubake ngaha umaze kwiyubaka hari bafise abandi bantu muvukana canke mwabana canke inshuti n'abagenzi bo kurabira ibintu kubakisha ugateza imbere mugabo no musi nimba ataje ufise rero sindibaza manze kwanda uteza imbere hamwe mubake hamubone kubaka hehe iyo wavuye ahubwo ikiriho je mbona ikiriho je mbona ujya mukora kumubwiza ukuri kandi rippo yuko abantu mwe nabo bazababwiza ukuri cyane kuko mwe nabo sinzi impamvu abantu bashaka gutera imbere kuri bonyene abadashaka abandi bagenzi babo ko batera imbere icubahiro bashaka gume twabigusa twama tubabwira ngo beba umubwira ati nyamurana kandi kibabaje n'umuntu nuko nubwo mugurana nabo no hawe jewe nzomukurira inkoni ku gishitsi